Yesu Kristo ko yari ejo muri munsi niko akiri niko azokwama ibihe bidashira. Abaheburayo igice ca 13 umurongo w'8. Ikete rizunguruka nimero ya 24 Kigarama mwaka w'1980. Ndabaramukije mwese bimwe bivuye ku mutima mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo n'aya majambo yo mu gice ca 2 c'Abikorinto igice ca 13 umurongo wa 11 gushika ku murongo wa 13. Kubisigaye bene data munezerwe mutungane gose mwirurane muhuze imitima mubana amahoro kandi Imana y'urukundo n'amahoro izobana namwe. Mu mashengero nyakarambi yose igikorinto niryo ryateye ibibazo byinshi umwami wacu n'intumwa ziwe. Nta vyete vyinshi vyanditswe canke ibibazo byinshi byavuzwe, nta n'ingorane nyinshi zabaye ku yandi mashengero nkuko vyabaye kuri iryo shengero ry'Ikorinto. Kuri ivyo hongewe ko ibihari no gutandukana kwa bene data bagiye bitangaza uko bavyigeneye bakishira mu bukozi ubwabo. Amabanga y'umubiri wa Kristo yari yahishuriwe Paulo kandi we yarafise ku mutima ko yobona uwo mubiri ubayeho atakiwugora. Kubwiwe ntikwari kuzana amajambo gusa y'ibihari ariko ugusohoza kw'intumbero y'Imana kw'ishengero. Uku kugabisha ngo mutungane gose bibwirwa abizera bo mu bihe vyose. Ninde atunganya nde? Ninde ategerezwa gutunganywa mu buryo buhe? Mu kurangiza ninde abona ko bikenewe ko atunganywa? Mbega ntitwama twiteguye akanya kose kubwira abandi kwitunganya kandi niba bikenewe tukabahatira kubikora? Ariko bimeze gute kuri twebwe? Ntibihagije ko abandi bitunganya, twebwe jewe nawe dutegerezwa natwe ubwacu kwemera gutunganywa hanyuma tugakorerana muri mpemu w'ubugwaneza. Uko niko uguhinduka kwibyina gushoboka. Muri bino vyanditswe vyera ntihavuzwe ko dutegerezwa gutunganya abandi, ariko ko ubwacu dutegerezwa kwemera gutunganywa. Muhumurizanye. Niko umuntu w'Imana yandikiye abizera. Mu Kidage handitswe ngo muhanurwe. Kuri ico mbega twese siko tumeze? Ntibitworohera guhanura abandi, ariko rero nihagire uwubahuka aze kuduhanura aribonerako. Twotegerezwa kwibaza ikibazo niba mu nyonga h'umwami dushobora kubaho, niba tudashobora kwemera guhanurwa no gukosorwa umwami ntashobora kudukoresha. Ni mu gihe gusa tuzoba twamaze gufashwa natwe tuzoshobora gufasha abandi, hanyuma tugafashanya nk'ingingo z'umubiri umwe. Muhuze imitima. Aho niho havurwa ano majambo akurikira. None byoshoboka bite umwe wese agumije ivyiyumviro vyiwe ngo abe ari vyo akora? Bishoboka gusa aho ivyiyumviro vya Yesu Kristo biri mu wizera wese, hanyuma bikaba mu ikoraniro muri rusange. Ubumwe buzanywe n'Imana hamwe n'imigenderanire ya buri wese n'umwami bidushikana kuronka ivyiyumviro bimwe n'umwami nk'uko vyari biri kera ku bari muri Yesu Kristo. Mubane amahoro. Hamwe n'ubufasha bw'Imana ivyo birashoboka, ariko hakenewe gusa kubishaka. Umuntu yahawe uguhitamwo ku kintu cose, ariko rero dutegerezwa igihe cose kwitegurira kwegurira ukugomba kwacu ku kugomba kw'Imana. Ivyo rero tubivuye ko dutegerezwa kubana amahoro. Ubishikiriye
kubw'ubuntu bw'Imana mu by'ukuri niwe Imana iha inkomezi zo guhinduka nk'uko tubisabwa. Amasezerano akurikira afatanije n'ibyo duhejeje kuvuga, kandi Imana nyene amahoro izobana namwe. Dukunze kuvuga ko Imana iri kumwe natwe, ariko twari dukwiye kwibaza n'umutima wacu wose ko ibyo ariko biri. Mbega Mpwemu Yera yobishingira intahe akavyemeza? Umwami yarasezeranye kuzobana natwe gushika ku muhero w'isi, kandi yatanze isezerano ko hari ibimenyetso bizoherekeza abazokwizera. Nitwakora ibisabwa mu gace ka mbere k'uwo murongo, Imana izoshikama ku isezerano kubw'ubuntu izobana natwe. Muramukanishe kugumbirana kwera. Nibyo bitegetswe abakunda Imana na bene data. Aho urukundo rusutswe mu mitima na Mpwemu Yera, hagaragara ubuzima bwa Yesu. Ingeso ziwe n'ibikorwa byiza nibyo bica bitwubaka, tukagira ubuzima bushasha butanyiganyiga. Tukaba rero dufatanije mu buryo bwo mu mitima kubw'urukundo rw'Imana. Aho rero niho dushobora kuramukanya bamwe n'abandi mu kugumbirana kwera. Hagati yacu ntihaboneke rero mwene data n'umwe aha umwami wacu canke abiwe ukugumbirana ko kumuhema. Abera bose barabaramutsa. Ivyo nyene biracariho no mu gihe cacu. Abera bose bararamutsa abera bo mw'isi yose, bahurijwe hamwe n'uri uwera kandi yiyejeje ku bwabo, bagize umugabane ku kwera kwiwe. Ijambo ry'igiheburayo rikoreshwa mu kwezwa risobanura gushirwa ku ruhande, kuba inyegu yo guhindurwa wera. Imana yadutoranije imbere y'uko isi iremwa, yadushize ku ruhande, yaduhamagaye ngo dusohoke, kandi yatugeneye imigambi yayo iri hejuru cane. Agakiza kuzuye no kubohoka bitunganye biva ku Mwami. Naco twoshobora kuvyongerako. Turi abunguka ku buntu bwiwe, abera biwe n'abakundwa biwe. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana n'ubumwe buva kuri Mpwemu Yera bibane nawe. Mbega amajambo akomeye! Inyuma y'uko yari amaze kwifuriza uburongozi buvuye kuri Mpwemu Yera mu guhanura no kwihaniza bene se, arangiza kino cete kw'iryo shengero n'ayo majambo. Guhera kera uwo murongo urakoreshwa mu kurangiza ibikorane by'amasengesho. Ubuntu bwose buguma gusa kubagiriwe ubuntu n'Imana nk'uko vyanditswe mu Kuvayo igice 33 umurongo wa 19. Ngirira ubuntu uwo nabugiriye, kandi imbabazi uwo nazigiriye. Urukundo rw'Imana ruri mu bakunzwe n'Imana biciye kuri Yesu Kristo. Ubufatane bwa Mpwemu Yera buba gusa aho abizera baronse Mpwemu Yera. Ubwo burongozi bwa Mpwemu Yera buba ahantu abizera bashizwe ku ruhande, bakezwa, bagakundwa. Ni itegeko ko twuzuzwa Mpwemu Yera kugira dushikire ubwo bumwe bw'ukuri. Ninde yuzuye Mpwemu Yera? Rimwe na rimwe birakwiye ko twibaza ikibazo niba bikwiye ku kintu runaka, ko bihagije kuvuga amajambo gusa, canke ko ari ngombwa ko tukigiramwo umwimenyerezo. Mu Bukristo bw'inkomoko vyariho nk'urutsinga rutukura. Muri bo hari huzuye umubatizo mu mazi be n'umubatizo muri Mpwemu Yera. Ijambo ryose ridahuye n'umwimenyerezo wo ku ntango hamwe n'inkurikizi zavyo dutegerezwa kuvyanka. Hariho abanyateolojiya benshi b'ubutumwa kumvo ashobora gusigura ashaka guca ku ruhande bw'ukuri kwa Bibiliya
kumvo imwe yuko abayavuga ubwabo batagize umwimenyerezo nk'uko Bibiliya ivuga. Guhera kera hariho abiga ibya Bibiliya ariko baca neza neza iruhande y'ijambo ry'Imana iyo ridahuye n'ivyumviro byabo. Iyo ikibazo ku mubatizo wa Mwene Yera canke ku kwakira Mwene Yera kibajijwe, ico kibazo nico muri Bibiliya kandi gitegerezwa kuronka inyishu ihuye na Bibiliya. Hariho abisunga umurongo wa Mwene Data Branham batagavye yuko ikibazo bwaco nyezina kitabashijwe kandi kitanaronse n'inyishu. Ikibazo rero c'ukuri ni iki gikurikira: ni ikihe kimenyetso cerekana ko umuntu yaronse Mwene Yera? Inyishu ihuye n'insiguro yayo niyi: nuko yizera ijambo ry'igihe ari bwo butumwa. Niba tutagomba kwihweza ibi mu buryo bw'imirenzako, dutegerezwa kwinjira mu bwina bw'ikibazo. Imyimenyerezo abizera bo ku ntango bagira igomba kugira izo nkurikizi nyene nk'uko vyari hambere. Guhera kuri Pentekote ya mbere kandi nk'uko vyakurikiye ivyagenda bishika tubwirwa vyari bifitaniye isano. Nubwo biruko hariho benshi batizera ubutumwa ariko baronse ugusigwa kwa Mwene Yera. Hariho abizera ubutumwa n'ubwenge bwabo batigeze baronka umubatizo wa Mwene. Uwo wenyene afise bibiri vyombi, ijambo na Mwene, niwe azohagarara ku munsi wo kuza ku Mwami. Hariho abantu bibesha ngo bafise ijambo, abandi bakibesha ngo bafise Mwene. Abo uko ari babiri bazomaramarira hamwe. Turakeneye guhishurirwa ijambo hanyuma tukuzuzwa Mwene Yera, kuko Mwene aha ubuzima ijambo. Ubumenyi bw'ubwenge buhagije. Mu cete c'Abaefeso igice ca mbere umurongo wa 13, ugushirako ikimenyetso ca Mwene Yera biba nyuma wamaze kwakira ijambo ry'ukuri. Mu cete ca mbere c'Abikorintho igice ca 12 umurongo wa 12 gushika ku murongo wa 13 birasobanutse neza ko twabatijwe muri Mwene Yera kugira ngo tube ingingo z'umubiri umwe. Nta yindi nzira iriho yo kuba mu mubiri wa Yesu Kristo. Imikorere itandukanye yo mu gihe cacu n'amadidane menshi mu mikorere y'amadini birerekana neza ko ubufatane bw'abasenzi bwo kugira umubiri umwe muri Mwene butarabaho. Umwe wese muri twebwe yategerezwa kwibaza vy'ukuri niba yaragize umwimenyerezo w'ukuri mu kwihana kwiwe bihuye na Bibiliya, kuko aho niho hari umubatizo wa Mwene Yera, canke niba ari ibigumbagumba kubw'intumbero runaka idusugumira imbere. Mu gihe ca Yesu habanje kuba ubwa mbere igugu ry'abantu benshi bamukurikira. Mbere igihe kimwe basemerera ngo Hoziyana nihahimbazwe uje ku izina ry'Umwami. Hanyuma hashitse igihe aho basemerera bati mukureho mubambe. Rero ntaco byamariye abamukurikira kugira ibineza neza. Hasigaye gusa 120 kugira bimburirwe mu kigega. Ushaka gushikira intumbero y'umuhamagaro wiwe ahamagarwa n'Umwami ubwiwe ngo amukurikire. Abo rero nibo bahurira gusenga bahuje umutima n'inama. Kuba wigishijwe n'Imana. Mbega itandukaniro rihambaye hagati y'ukwemezwa n'umuntu biboneka ko bisobanuye neza bivuye ku bwenge, no kuba wigishijwe n'Imana biboneka ko ari ubupfu ku muntu w'umubiri. Abari mu ishengero ry'Imana bazotega ugutwi inyigisho z'Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ubwenge bwa kimuntu bubona ibintu mu buryo bwa kimuntu, Mwene abona ibintu mu buryo bw'Imana, kandi uko niko
abitondeka. Dufate nk'akarorero Aburahamu, Sara na Hagari, Ismaili na Isaka. Kahise katwereka ko gushika uno munsi uruvyaro rwa Ismaili n'urwa Isaka zitandukanye cyane kandi zidahuza. Ariko igihushana Pawulo we ntaraba ivyo umuntu abona. Ntavuga amajambo yo kwiyamamaza y'ubwenge yumvikana ku buryo yokora ku mutima w'abanyabwenge bo mu rugero rwo hejuru mu gihugu. Arinjira mu kirere ca mpwemu akerekana igice c'umugambi w'agakiza. Ntavuga gusa inkuru za kahise, ivyo nivyo bigira itandukaniro rinini. Muri Galatiya igice ca 4 intumwa yisunga abo bana babiri ba Aburahamu hamwe na Sara na Hagari. Yerekana isobanuro gihanuzi ya Hagari ariko gusa kubijanye n'ubwoko bwa Isirayeli. Kuko handitswe ko Aburahamu yabyaye abana babiri, umwe ku mugore w'incoreke uwundi ku mugore w'isezerano. Ariko umwana w'incoreke yavutse ku buryo bw'umubiri, uwo ku mugore w'ubwite yavutse ku bw'isezerano. Ivyo rero ni nk'icitegererezo kuko abo bagore babiri n'amasezerano abiri. Rimwe ryo ku musozi wa Sinayi rivyara abana b'ubuja ni Hagari, kuko Hagari n'umusozi Sinayi wo muri Arabiya, kandi rigereranywa na Yerusalemu ha none hari mu buja n'abana baho. Umurongo wa 22 gushika ku murongo wa 25. Ngaha ikidutangaza nuko intumwa itagereranije Hagari n'Abisilamu, ariko yamugereranije na Yerusalemu. Naho Sinayi ari umusozi uri muri Arabiya, yerekana ko icagezwe cahawe Isirayeli iri mu buja bw'ivyagezwe cabonekeye ku musozi Sinayi. Ku ntango ryari ijambo rihishuwe kuri Isirayeli, mu nyuma bahindutse abagurano b'iryo jambo, hanyuma barihindura idini. Ariko nubwo biruko, bwari ubutumwa umwami yari yaje kubahera kuri uwo musozi mu muriro ku musozi wa Sinayi, akoresheje umugurano wayo ari we muhanuzi wayo Mose. Kuri twebwe ugutangaza ubutumwa buhambaye bw'Imana ntibihagije, ntibirongora muri rusangi ubwoko bw'Imana, kandi ntibizana umwidegembyo wa mpwemu. Mu migenzo y'Abayuda kera nta casigaye mu guheraheza atari ukwizera mu cete kitagira ubuzima, bicika harabaye y'ivyo Imana yakoze kera. Ariko Yerusalemu ho mwijuru hari idegembyo, niwe mama wacu, nk'uko handitswe ngo nezerwa we mugore w'ingumba utavyara, turikisha usemerere wewe utaramukwa, kuko abana b'intabwa ari benshi baruta abufise umugabo. Namwe bene data muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari. Umurongo wa 26 gushika ku murongo wa 28. Nk'abana b'isezerano twakira ijambo ryasezeranywe nk'uko twakira mpwemu w'isezerano. Muri Luka 24 umurongo wa 49 n'ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo wa 4, isezerano rya data rirerekanwa neza imbere y'amaso yacu. Mu gice ca kabiri c'ivyakozwe n'intumwa kandi no mu bindi bigabane by'inyuma yaho tubona inkurikizi z'uwo mwimenyerezo mu buryo bw'ibikorwa. Aha ni ubuzima be n'urupfu. Kimwe mpwemu yera aba ari muri twebwe kugira imibiri yacu ipfa ihindurwe mizima, bitaruko urugendo rwacu ruzoba urw'imfagusa. Nivyo gutinya ko bamwe atari abana b'Imana biciye ku burenganzira bw'abana b'imfura, kandi ntaco bafise bishuza kuvyerekeye ugusohoza kw'amasezerano ya data, aho baba bagomba kwiba. Iyo turi abana b'amasezerano nk'uko Isaka yari, Yerusalemu ho mwijuru ni mama wacu by'ukuri, kandi turonka ivyiza twasezeraniwe, ivyo dukeneye ngo tuzoshike hariya mwijuru.
muri uno mwanya ikintu nk'iki gishobora kutumerera nabi, ariko ni ukuri kuzuye imbere y'Imana. Ukuri kw'ijambo konyine niko gushobora kutubohora mu makosa yacu. Ariko mbega twaba twiteguye ngo twemere gukosorwa kugira dutungane? Twaba dufise ubushake bwo gushira ku ruhande ibihari byacu byose iyo twibaza ko dufise ukuri, hanyuma tureke Mwene w'Imana akore nk'uko yakoze ku ntango? Iby'umubiri nivyo biza ubwa mbere. Naho Aburahamu yarose isezerano ritomoye kuri Isaka, yaretse aroshwa na Sara, hanyuma avyara Ishumayeli nk'uko umuntu agomba, kandi ivyo yabikoze bivuye ku mutima. Ntabwo ari Imana, ariko umugore yatakaje ukwihangana. Umwami yararetse ivyo kuko vyari bifise isobanuro mu mugambi w'agakiza kw'ishengero ry'isezerano rishasha. Umwana yavyawe mu buryo bw'umubiri agereranywa na wa muntu wa kera agazwe n'icaha be n'ivyagezwe, mu gihe Isaka agereranywa n'umuntu musha bihuye n'isezerano avuka mu gihe Imana yashinze. Kuko ibintu byagenze kera, uko niko bizogenda biba n'ubu ku ruvyaro rwa Aburahamu. Abana bavyagwa bivuye ku kugomba k'umugabo, bafise ingeso zose za Ishumayeli, baragaragaye muri kino gihe. Mu bwami bw'Imana, mu mugambi w'agakiza, nta gihamana kibamwo. Kameremere k'umuntu wa kera karagaragaye cane gusumba mu bihe vyose byabayeho. Ivyo navyo ni ubuntu. Ivyo ntibizobuza ko habaho isezerano ry'uguseruka k'umwana w'umuhungu. Ivyaremwe vyose biraniha vyifuza ukwerekanwa kw'abana b'Imana. Umwana avyagwa n'ukwifuza k'umugabo niwe yama atangura guseruka bwa mbere, kandi bazomwihendako mu kumwita umwana w'isezerano ku bantu bashaka gufasha Imana. Naho biruko, Imana ntihindura imigambi yayo, ishikama ku masezerano yayo, kandi izo yasohoza idacerewe, ititwararitse ikirangamisi cakozwe n'abantu. Urubuto rw'Imana rw'ijambo ryahishuwe rikabikwa mu bugingo rizoserukana ubugingo busha. Urubuto rw'Imana rw'ijambo ryahishuwe rikabibwa mu bugingo rizoserukana ubugingo bushasha. Umukuku w'abanesheje bazosohoka kugira ngo bavukire hanze y'ishengero. Bumva ico Mwene avuga, atari ico abantu bavuga. Gusuzuma kurakenewe. Ibintu byinshi by'umubiri bizanwa k'ibintu by'impemu. Nubwo biruko, abatoranijwe barabibona. Nk'akarorero, iyo ikirere c'abakarisimatike kizanywe n'ikiganza c'umuntu. Niba muri kano gace gato tuvuga ibikorwa bya Mwene yera, ntitwifuza kuvuga ku vy'abigana ibikorwa bya Mwene. Dushira imbere y'amaso yacu amasezerano y'ukuri hamwe n'imyimenyerezo ya Bibiliya, ivyo Imana yaduhaye. Aho niho hari ukugarurirwa vyose ivyariho ku ntango y'ishengero, kandi bitegerezwa kugaruka muri ivyo. Ivyo ntibigomba gutangazwa gusa mu majambo aryohera amatwi, ariko igitandukanye bigomba guhishurwa vy'ukuri. Abizera b'ukuri bitwa abana b'Aburahamu, umugenzi w'Imana. Batwara muri bo ijambo ry'Imana ry'isezerano, kandi bazotera intambwe nka Isaka, baragwe kugira ngo binjire mu murage wose w'Imana.
Mwene data Branham byabariwe ko urukundo rwonyine rutunganye ariko ruzokwinjira mu bwiza. Uguherahezwa kw'ishengero ry'abana b'imfura kuzoba gusa mu gihe rwa rukundo rwa mbere ruzoba rwagarutse. Nk'uko nakunze kubivuga, turindiriye uguhindurwa kw'imibiri yacu, ariko niba ubugingo bwacu butarahindurwa, umuntu wacu ngo abe aragirwa musha, umubiri wacu ntube uragirwa urusengero rwa mpwemu yera, aho twoba turindiriye ubusa uguhindurwa izamurwa. Ntihazotwarwa ivyiyumviro bya psikolojiya mu kirere cy'impwemu, ariko nuko igikorwa ca mpwemu kizosohora mu bugingo bwacu. Turatahura igituma intumwa Pawulo mu cete ca mbere yandikiye ab'Ikorinto mu kigabane ca 13 no mu yindi mirongo yo mu Vyanditswe, kimwe na Yohana mu buryo budasanzwe bashize hejuru urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ntirushira. Urukundo rw'umuntu rwo ruvana n'ibihe vyiza canke bibi kandi rurahera, ariko urukundo rw'Imana n'urw'ibihe vyose, nk'uko biri mu Baroma igice ca 5 umurongo wa 5, rwasutswe mu mitima yacu na mpwemu yera. Wihanganira vyose, ntirushira kubera hari ufise ubumenyi butandukanye n'ubwacu canke abona ibintu gutandukanye natwe. Urukundo rw'Imana ruhishura kamere ya Yesu mu buzima bw'abizeye. Urukundo rw'Imana ntirugira ishari. Ivyo ntivyovugwa ku rukundo rw'umuntu, kandi mu cete ca mbere Yohana mu gice ca 3 umurongo wa 11 na 13 turagabishwa ku buryo bwo gukora kwa Kayini. Yakoreshejwe n'ishari, aba umwicanyi wa mbere yabayeho. Ijambo ryiza cane rya Mwene data Branham rivuga ritya: ntibikenewe gusogota imbugita mu mugongo w'umuntu ngo ube umwishi. Urashobora kumusambura ukica ibikorwa vyiwe ukoresheje amajambo. Niwavuga nabi umuzerwa shengero wawe, ukavuga ikintu kibi kuriwe, byobaye vyiza basi utumye umwicisha kumurasa. Twese turashobora kwisuzuma tukaraba impwemu itwosha yariyo. Mbega twoba dukora nk'uko iryo bwirizwa twavuze rivuga? Dukorera mu rukundo rw'Imana? Amajambo ya Mwene data Branham yodufasha kwisuzuma ubwacu. Niba utemeranya n'umuntu ku kintu runaka, kandi kubw'ico kintu ukaba udashobora kumuha ukuboko, hanyuma ntube ukimugirira ivyiyumviro wari umufise ko kera, nuko hariho ikintu muri wewe kitameze neza. Niba ntemeranya n'umuntu hanyuma tukaba duhanganye n'uwo, nkaba ntashobora kumufata nk'uko Kristo amufata, aho rero haba hari ikintu muri jewe kitari co mu mpwemu yanje, singira mpwemu wa Kristo. Umwami azotugirira ubuntu kuko ari we mucunguzi wacu, yaduhaye amasezerano mu ijambo ryiwe. Ni iby'ubushobozi Imana ya Yakobo, kandi izosohoza kandi iduhe ivyo dukenera. Ibinegurwa ku busobanuro. Hariho abantu banegura ubusobanuro, kandi ntegerezwa kuvuga ko imbere y'Imana hamwe n'imbere y'abantu ko nasobanuye neza ubutumwa nk'uko Mwene data Branham yabutanze. Nditeguye igihe cose co guhura nabo banegura, hari ivyabona vyumva neza izo ndimi zibiri. Iyaba abanegura bashobora kubikora neza, ni ikibazo kitaratora inyishu, ariko ikibabaje nuko ivyo bakora bisambura ivyizigiro by'abandi. Ni ibisanzwe ko insobanuro y'urundi rurimi amajambo ashobora gutandukana, ariko iciyumviro kikaguma ari kimwe. Ico ni ikintu camye kigaragara guhera kera mu nsobanuro za Bibiliya mu ndimi zitandukanye, kandi ivyo mu ndimi nyinshi zo kw'isi.
bose basobanura bakuye mu nyandiko z'inkomoko, ariko insobanuro itandukanye n'iyindi. Ikintu cyose kiravugwa neza mu rurimi rwasobanuwemwo iyo mpwemu yera yaduhishuriye ibirimo. Ni umwansi yononye ukwizera mu guhumekera ibya Bibiliya abigisha bigishirije mu maseminari ya Gikristo, kuko bavuga bati ninde womenya isobanuro y'ukuri iyo ari yo. Harageze aho bakekeranya ku nsobanuro. N'ubu niko bimeze no ku butumwa. Umwansi akoresha abantu bicaye mu ntebe ya mwene data Branham, inyuma yabo hasigara umusaka n'umunyota. Turabe gato uko abanyabwenge bafata kandi banegura abanditse ama evanjile ane. Twebwe nk'abizera turazi ko abanditsi ba kiriya gihe batagiye inama, ko batanahanuranye, ariko ko bahumekewe n'Imana. Iyo dushize ibyo byose hamwe turabona ishusho nziza ya byose muri rusange, kandi byose biroranye mu bwiza bw'Imana. Ushobora no kubivuga ku nsobanuro zose za Bibiliya. Imwe yose igerageza uko ishoboye gushikiriza ibitunganye muri rusange. Dutegerezwa guhagarika abasambura, kuko igihe cyo gusubira kubaka carashitse. Umwami ariko yubaka ishengero ryiwe, umugwanizi niwe arisambura. Twisuzume turabe ibituragishinga ivyo ari byo, tumenye n'uwo turiko turakorera uwo ari we. Mu bwami bw'Imana umwami atanga amabango uko agomvye. Naco nakoze kugira ngo umwami angenere gutangaza ubutumwa bwiza mwene data Branham yazanye, hanyuma ndabutware mu isi yose. Bene data Wood na Sotman twari twicaranye ku meza imwe itariki 3 Kigarama 1962, igihe mwene data Branham ahishuriwe n'Imana yampa amategeko atomoye. Muri Bibiliya ntaho tubona umwami yahaye abantu benshi gukora igikorwa kimwe. Ni kangahe twumvise mwene data Branham avuga ko umwami yahamagara umwe mu bakozi biwe akamugenera igikorwa runaka mu gihe runaka. Nta na rimwe babiri muri bo basangira igikorwa kimwe. Aho niho hari ingorane. Abigana gusa nibo bihata mu kwiha igikorwa kiba cabanje guhabwa abandi. Niba hari wibwira ko afise ububasha canke amafaranga yo gukoresha mu kintu runaka, akwiye kumenya ko amafaranga yiwe ari ay'umwami ariko atarayiwe bwite. Bitari uko byoshoboka ko hamwe n'amahera yiwe, hamwe n'ico kintu runaka agomba gukora, bombi vyojana imahonero, mbere agahitana n'abandi bagahonana. Mbega ntitwohagarika gukora imigambi yacu, tugasenga Imana ikatwereka ikibanza cacu c'ukuri? Niba kuvugwa kw'indimi kukiri kwinshi, tukaba tudashobora kumvikana hagati yacu, none ntitwoja ku kigega tukaronka umwimenyerezo wa Pentekote? Aho rero imvugo yumvikana ya mpwemu tuzoyitahura, mbere n'abatizera bagenewe agakiza. Ubutumwa mu migani. Umwe wese arazi ko hakoreshejwe imigani yo mw'isi umwami yerekana ibintu vy'ibwina vyo mu mpera. Nk'uko mubizi kandi haraheze imyaka myinshi umwami yahaye mwene data Branham itegeko ryo kubika ivyo kurya mu buryo bwiharije, mu kwerekwa ibifungurwa by'uburyo bwose yaravyeretswe. Jeho ntarose ukwerekwa ivyo nyene narabibariwe kimwe cose mu izina ryacu. Umwe wese arazi yuko ibifungurwa bitegurwa mu gushirwa hamwe imbere yo kubigaburira abantu. Nuko rero havugwa ifu n'amavuta. None ninde muri twebwe yoshira ifu ku meza agaheza agahamagara ngo tuze kurya?
ni nk'uko atawoshira ku meza amavuta ngo abantu baze kurya canke ibiraya. Nuko rero ibyo kurya by'impwemu byaziganijwe bimaze kuzanwa mu idonido mu butumwa bwa mwene data Branham cy'ikiribwa ciharije, bigomba gutegurwa bikavangwa neza, hanyuma bigashigwa ku meza nk'ibifungurwa bihiye mu bukozi indwi nk'uko rimwe mwene data Branham yabivuze. Ntibihagije kuvuga ikintu cirebanga, ariko dutegerezwa guhabwa n'Imana ubwenge no kubona byose muri rusangi iyo dutegura ibyo kurya be no kubigabura. Kugarurirwa ivyampembe. Benshi barahitanwe n'igihuhusi cadutse kuri twe no ku bwoko bw'Imana. Imana ntiyari mwico gihuhusi, kuko carasambuye gisiga imisaka myinshi. Inzu zarasenyutse n'abantu baraguye, nk'uko n'imiryango yapfuye ikazikwa munsi y'ibibomoke. Ibiti binini bikomeye byaratemvye, ariko turabona ko abantu benshi biyumvira kandi bibuka imigisha n'igikorwa ca mpwemu mu myaka yaheze. Ico gihuhusi gikomeye nticashoboye kwibiza ubwato bwo kwizera, kuko umwami yarategetse, hanyuma igihuhusi kirahagarara. Benshi baragwajwe n'iyo furufumbi, kandi bamwe muri bo bahoze banezererwa mu kwizera ibyo kurya by'impwemu biryoshe kandi bitanga inkomezi, baradashwe ibyo bari barariye. Ubu rero byose byararenganye, ivyo tubisize inyuma yacu. Benshi muri bo bari mu nzira yo kugarurirwa, kandi benshi barakize. Twarabibonye, turashimira Imana mu gihe twabona ikoraniro rinini ryabaye kwiyinga rya mbere ry'ukwezi kwa 10. Ugomba kuja imbere ntaraba inyuma. Imana ntiyama iriko iraharira, ntiyama iratse, bitaruko abantu bose bohunze imbere y'inyonga zayo. Ivyo neza vyabaye uhereye mu kwezi kwa 5 1976 kugeza mu kwezi kwa 5 1979, aho twaca mw'ivyo bigeragezo bikomeye. Ikibabaje, jewe hamwe n'abandi ntitwihanganye imbere y'ivyo bigeragezo. Hanyuma urwijiji rwaciye ruza, rutavuye kuri mpwemu w'Imana, ariko ruzanywe n'izindi mpwemu. Ibintu byinshi byari byatangajwe ntibyasohojwe. Kuri ivyo mwene data Branham yavuze ati, umuntu niyatangaza ikintu ntigishike, nuko ari impwemu y'ubushukanyi. Musenge gushika iyo mpwemu muyirukanye. Twebwe mu buryo bwiharije, jewe twararonse icigwa gihambaye umuntu yoshobora guhabwa. Imana yo irazi igituma, ariko ifise gusa inzira z'urukundo n'amahoro, mbere niyo duca mu bitubabaza bikomeye. Benshi baratahuye ko atanumwe azoshikira intumbero ari wenyene canke mu gukora uturwi. Umunsi uhambaye wo gusubiza hamwe uzoshika atagisabwe cibanze canke itegeko, kuko nta numwe ari mu kugororoka kandi nta numwe ari mu gutsindwa. Nta numwe yatsinze kandi nta watsinzwe. Yesu Kristo umuhizi w'Igorogota azotangaza mu buryo bwiwe ibitumbereye bigororotse. Ucimvira ko ariwe afise ukuri arikunda ubwiwe, ariko ntakunda ivy'Imana. Birakwiye ko umwe wese muri twebwe yiyegurira Imana, hanyuma tukisanga mu Mwami duciye bugufi, turi mu rukundo. Umutima wacu n'imiryango yacu biruguye kuri abo bose barondera amahoro, bakifuza ubumwe buva kuri mpemu.
Kristo we mwami ari hejuru kandi w'ubwiza, yikwegere ko abana b'Imana bose bashwiragijwe, hanyuma ubufatane muri we. Wabyawe n'Imana azokwakira ubuntu, yemere kuzanwa atakurwana. Nta n'umwe ategerezwa kunanirwa canke ngo amaramazwe canke ngo yagirizwe, kuko umwe wese yishira munsi y'ukuganza k'umwami. Kuri twese hari inzira imwe gusa ijana ku musaraba, kandi kuri yo hari intsinzi y'umusaraba. Ndasaba bose kumbabarira, kandi nemereye umwe wese ko atawe mfitiye inzigo. Twese turagomba kureka ngo tugirwe agahore, hanyuma tugaruke mu nzu y'umwami iyo yaduhaye ngo tuyisangire. Azosubira ayigire inzu y'amasengesho, ahantu h'umugisha kuri benshi. Ukorera ku ruhande rw'Imana, Mwene so Ewald Frank.